Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nitwa Irakoze Nasra, nkaba ndi umupharmacienne, nkaba nize ivyerekeye imiti n'ukuntu bayikora n'ukuntu abantu bashobora kuyifata. Mu kiganiro c'uno munsi nkaba nashitse ngaho ngo ndabashikirize ingene umuti witwa Viagra canke abandi bita sildenafil ingene ukora. Uyo muti nkuko tubizi benshi ni umuti wongereza inguvu z'abagabo canke twovuga yuko zituma abagabo barangura amabanga y'abubatse neza nkuko bavyifuza. Iyo miti ikaba iri muri twovuga yuko mu miti bita type 5 za phosphodiesterase, ikaba ifasha ukoroha kw'imitsi y'igitsina, ikacituma umurindi w'amaraso mu gitsina wongerekana mu gihe umuntu aba ariko arakora amabanga y'abubatsi.